nagira mbaze yuko politike igiye kunyanyagwa izoshira imbere izo diplome kubera ndabona yuko abafite amametrize n'amadoktora batari considere les licenciés mugabo ugasanga rero haca haba demotivation ku bantu bose babwirizwa kungura ubwenge muri domene zose zishoboka ugaca usanga baraciwe intege. Murakoze ikibazo canje n'icyo. Diplome igufasha kwakiseda kw'iyo poste. Nimba poste bavuga bati inesesita lisansi, ni ukuvuga wowe ufite lisansi igufasha kwakiseda kw'iyo poste. Tandukanye ku kintu cya classification. Diplome nayo uko tubije, uko dusanga turiko turabije, uko bitegekanijwe n'amategeko. D'abord mubanze mumenye yuko le fonctionnaire a droit d'abord en tant que gestionnaire wiwe afise droit au perfectionnement. Formation arashobora kugenda gucana master na doctorat, mais c'est pas à moi en tant que gestionnaire ndaba ico kintu yajaye jewe icyo afitiye ku burenganzira c'est le perfectionnement. Perfectionnement nayo iratandukanye na formation. Perfectionnement no kuvuga na mu perfectiona fise icyo goma ndamutunga, fise icyo ndamushakako. Dufate nkale nimba nari fise licence nkaca maîtrise, nimba nari fise maîtrise nkaca doctorat, wewe wamurungitseyo, nimba wamurungitseyo en tant que gestionnaire, sivyo? Ni ukuvuga ngo ufise umushira. Kuvuga ngo ufise umushira, nimba yagiye kuvyicira naho, c'est pas mon obligation. C'est pas mon obligation. Kuko je namurungitse en tant que licencié. Nimba arondeye ukuntu ashobora kuza guca doctorat, c'est pas mon problème. Kuko je ndamukeneye en tant que licencié. Donc n'a-pas droit yuko nshaka kugira jewe ko ntacyo namureganije. Seulement nico gituma ubona byari byabaye byinshi ko abantu bose biga rosware, umusekreteri ariga ari muri secretariat akazana lisanse, ubundi haciye haba gutomora amategeko. Bavuga bati umuntu wese azanye diplome ari mu kazi ategereza umuminisitiri employeur ategereza kusigura yerekane poste vacant n'uwasubiriye ahandi ho masarare y'ikigumiduga. Kuko urumva we nakora kusanga ke secretary fise ade uzanye lisansi igenda gukubita ko ndaguhereza amahera ubundi arazanye ya masarare yawo bayogenda ko kuko finance imuzi en tant que secrétaire. Tokene fonction publique naho muvuga ngo fonction publique burya tuba turiko dukora ku mategeko ya finance. Kuko twe ntidushobora kumuregereza iyo diplome tumugerekeye. Donc mube mubitahura kandi ntimuze murabasura ngo genda muri fonction publique. Twewe ntabwo turi bumugire. Kuko mu gihe masarare yayo dubuga finance naho yakibajije ico kibazo aca badafata mu kaniko. Ni mubasigurire yagiye guca lisansi ndya murugize. Yagiye guca maîtrise ndya murugize. Bamwe murugize mwebwe nyene mwebwe atagejeje nero zuzemera. Bamurungitse ibintu nabajya mubika muri ENA. Bategeza kugenda. Ari wewe musinyiye ufise icyo umushiraho. Cyo bituma nabanyene tutaba netumugereka kuri ibi. Donc on va faire ça en tant que A2, en tant que licencié, en tant que wewe tuzi afise diplome. Iyi ndazana ari ndira poste kwa. Buya ni gestion ya masara yale donc tutegeza kugira. Turaba ahandi ho nitwovuga bose ngo masara yaduze agacaza FMI na banki mondiale bisubire kutugerera imishahara. Ega hageze igihe tutashobora kugira n'ikintu na kimwe FMI tavuze. Banki mondiale tavuze. Rero dusubire muri ibi. Nikuza murasigurira abakozi rero tugiye gusha diplome yindi superieur urarindira ni haba competitivity cyangwa ikibanza kiri vaka mushikiranganje agasigura ati jewe uyu muntu ndabona sini base ya titre azanye ndamukeneye mu poste aho no fonction kubigeza ikagira ikaheza ikatraite iyo dossier kandi n'ibintu byumvikana sama kandi ubundi nawazanye dufatanye
maîtrise yari asanzwe afise licence turasigura neza ashobora kuba maîtrise na licence na doctora bari muri kategori zimwe bose n'abaconcepteur n'abantu b'abakonseye n'abantu donc ubuhinga buhanitse b'ivyiyumviro bihanitse ntibari muri kategori cyo kimwe n'umu ade yaba muri licence yaba mu maîtrise yaba mu docteur bari muri kategori zimwe ni ukuvuga yuko buzaniye maîtrise ngasanga grade de recrutement ya maîtrise barayirenganye par évolution normale ya licence nenda ndayiguhembera uko wakoze iki ega ntacyo wumviye kandi mumenye yuko ono regularize bwaro ku papier turegulariza ngaha wazanye iki n'uko kiki yewe antaka administration n'uko kiki nibaze bazana babamba uburandisa kiye gipapuro mu cyo turegulariza no ya wewe paraporo y'iki gipapuro wokifite post yihe wazanye iki naho cyo turegulariza rero uzanye maîtrise wowe usanga uri muri science cyo toujours conseil noneho wokifite iki ko muri kategori zimwe ushobora kuba wararenganye par évolution normale wararenganye grade de recrutement ya maîtrise ya doctora nta na kimwe cyo ngo tuvuge rero muze murabitahura mudufashe gusigurira bakozi fonction publique ntacyo barenganije ko seulement kugira une bonne gestion kandi iyo bonne gestion ibanza guhera kuri mwebwe en tant que gestionnaire des ressources humaines mu vyumve nyamazana iyo diplôme nitumugereka ku muntu kugira ngo duhabe dusubira mu bukoroni bwa Banki Mondiale na FN